ku gihugu, ku Barundi, kw'ishengero ry'Ibre Methodiste, kuri twese, kuko koko turiko turashitsa isezerano twasezeraniye Imana ko tutazoyibagira. Ndahimbawe cyane rero kubana namwe turiko tugira umunsi mukuru wo gushikanira Imana iyi ngoro yayo yubatswe n'amaboko y'abana bayo mu buryo yonyene itwihereye, none nishimagizwe imyaka n'imyaka. Nagira ubwa mbere rero mbanze ndabakeze yeze ishengero ry'Ibre Methodiste, kandi nongera ndabashimira cyane, shima yuko n'abasavye igisabisho ngaha nyene muri iri shengero haba mukamudahengeshanya kunsabira, nagira ndabasabe mumfashe ndabakomera amashyi. Koko sivyo kubesha, ndazi yuko munsengera cyane, nkanezerwa nuko na cyane cyane ko amashengero yose muri iki gihugu koko ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi turereke n'Imana yuko twemera ko ari igihugu cyayo. Birahimbaye je mpora numviriza abansengera n'amadini yose, amashengero yose bavuga bati basengere gira amagara, ngire n'ubwenge bwo gushobora kurangura imigambi y'Imana muri mwebwe Abarundi. Uno munsi rero nk'umwe muri Abarundi muri Bihanga, nta kindi cyanzanye atari uko nobona ubumwe bukomeye muri iki gihugu cy'Imana. None niyo mubonye ubu aho tugeze, amadini asigaye atererana mu kubaka ingoro y'Imana, tukabona amadini yose usanga abaporoti bariko baraterera Abagatolika, Abagatolika bagaterera abaporoti, ukabona Abayisilamu baterera Abakirisu. Noneho dushitse no ku rugero twicara hamwe twese tugahimbaniza Imana hamwe, ni ikintu kidasanzwe muri iki gihugu. Imana yaratugiriye neza, nayo tuyikomera amashyi. Iki ni ikimenyetso kitabesha cerekana yuko Imana ifise ikibanza ngaha mu gihugu. Ariko rero ko nashitse ngaha nogenda nanje ntasubiye kubibutsa iki gihugu cy'Imana, kugira ngo umwe wese amenye ingabire idasanzwe Imana yamuhaye. Uburundi ni ingabire idasanzwe Imana yaduhaye twebwe Abarundi. Rero nkabasabira Abarundi, ndabasaba yuko atakurekura iciza wafashe. Reka banze ninginge umushikiranganji Ezekiel, menyereye ko bandamutuma kandi adabukira, none ko n'ibindi nkandamutuma, reka ndamusabe tubanze dusomere mu gitabo cy'ijambo ry'Imana, gusubira mu Byagezwe ikigabane c'8 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 11, kuko nshaka ko dusabikanya tumenye ingabire Uburundi Imana yaduhaye, kugira tumenye ico cyiza ntituze dusubire kwanjanjwa, tumenye icyo arico. Uwo mwaka kugira ngo nzorinda ndabumara nguma nibutsa Abarundi iki gihugu cyiza Imana yaduhaye. Imana ishimwe cyane. Murumvise ico gihugu Imana yari yasezeraniye abana bayo, mumvise gitaniye n'Uburundi. Dukomere amashyi Imana cyane. Igihugu kirimo imisozi n'imibanda, si
Burundi. Igihugu kirimo amazi yiburuka mu mibande no mu migezi Burundi. Igihugu camamwo ivyama, kirimo ingano, kirimo umuceri, kirimo imizabibu, kirimo ivyama by'ubwoko bwose Burundi. Igihugu c'Uburundi kuva kera na rindi twacika igihugu c'amata n'ubuki. Igihugu kirimo ubutare bwahaburuzuye. Ico gihugu rero, ico gihugu none yagisezereye Burahimu n'uruvyaro rwiwe. None twebwe turi umuryango no mu Burundi. Mugabo rero nagenda abwire kugira ngo ntimuze musubire kure iciza mwafashe. Murabe inzira abanyisirayeli baciyeko, amagorwa bagowe, baratwawe n'abanyamahanga barababaja b'abanyamisiri imyaka n'imyaka. Uburundi ntitwatwawe n'abazungu bakadutwara imyaka n'imyaka baducura bufuni na buhoro. Tubanze dusubire inyuma gatoya. Abarundi basenga Imana imwe rudende. Hariho abantu ivyo navyo nyine babifata mu ngenegwe, kuko uravye neza usanga imico ya bene Burahimu yariyo mico y'Abarundi. Muze murabe mu mpande zose. Hariho ibintu mpora ntangarira bidasanzwe. Murazi intama ico yari iri kwa Burahimu. Muribuka ko igihe agira atangishikanwa ku muhungu wiwe, Imana yaciye imuha intama. Guhera ico gihe intama yaciye iba ikimazi co gushikanira Imana. Mu Burundi intama ntari ikimazi nayo nyene bashikanira, byitwa ko iteguriwe Imana, kuko nta gishushanyo na kimwe c'Imana kigeze kiba mu Burundi. Hanyuma rero ibyago biraza, natwe tuja kuba abaja b'abanyamahanga mu gihugu cacu. Hari ibintu vyama biriko birantangaza. Iyi nzira turimo yo kugarukana kuri ca gihugu ciza Imana yari yaraduhaye, biratangaje iyo ubibonye uriko urabiharura. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 niho mu Burundi twagira amasezerano yo guhagarika ingwano hagati y'Abarundi. 1962 niho Rwagasore yagwanira demokarasi gushikashika baragenda muri ONU bajanye ikete risaba yuko Burundi bwokwikukira. Ndiko ndabirana nasanze Rwagasore ari kumwe na Bamirerekano, ncasanga naho vyandikanye na ryake naburya butumwa Musa na Aroni bajanye kwa Farawo bati tugure ubuja. Bavuye mu Misiri bamaze imyaka 40 mu bugaragwa bagenda. Uraze kuva mu 1962 gushika mu 2002 si imyaka 40. Ico itakaza muracuka. Kamera maji. Abanyamisiri bavuye, Abanyisirayeli bavuye mu minwe y'abanyamahanga, kuko baje abanyamahanga bagenze imyaka 40. Abarundi tuvuye mu minwe y'umunyamahanga twaracanyemo, turamererwa nabi, igihugu turakibura tukibonye. Vyerekana ko twariko tugira urugendo nk'abandi Abanyisirayeli bagize mu bugaragwa. Gushika mu 2002 niho twasinye amasezerano yo guhagarika intambara yari iri hagati y'Abarundi. Ubiravye rero iyo myaka 40 irahuye. Murabe kuva mu 2002 urundi rugendo twagenze. Uri kuraruraba niho ushobora gutahura neza igihe Musa Imana ariko amubwira iti uzohabona ntuzohahonora. Abantu bagumuka, mwarabonye imigumuko yagiye iraba kuva mu 2012. Imigumuko iba, umwepiskopi yavuze ngo gutembagaza ubutegetsi. Murabona ibintu byashikiye Musa ntaho bitaniye na bijya byadushikiye mu 2015. Nico gituma ndababwira nti muravye kuva mu 2015 ijuru ryari yuguruye.
abarundi bataba kubona umuco, barabona umuco gushikaho rero tugira ibwirizwa shingiro abarundi twebwe nyene twikoreye. Hajya burya niyo yamwitegura ari hari yo kuja mu Kayorodani. Ubutegera nategeye kuva ibwirizwa shingiro tutagurishira mu ngiro mu mwaka w'2020 inzego zigiyeho muri uwo mwaka uheze, nta kintu murabona cyahindutse. Abarundi ubu bariko barakunda igihugu cyabo. Ubu hariho umutima ubu wo kuryana uri kurahera mu Barundi, hasigaye abarundi bamwe bamwe. Uburundi rero ni igihugu cyo kubungabunga kuko turi umuryango umwe. Jewe nta kindi mfise, nta kindi nibaza cyatumye muntora atari uko tugaruka muri ubumwe bwacu, igihugu cyacu tukacubaka kuko murabonye ko gifise ibikwiye, kirafise ibikwiye mugabo ntitwari bwagishikemo. Uyu munsi rero novuga nti twajabutse Yorodani kandi tugiye turaba Imana koko, kuko muribuka ko twasubiye turasezeranira Imana ko tuzokurikira yose ibwirizwa shingiro gushikaho tubishiramo. Ubu rero muri iki gihugu cyacu turemeza ko atamukuru atagira mukuru we, kuko naje ndi umukuru w'igihugu narahiye imbere y'Imana mushobora byose ko ntazoheruka. Urumva ndazi yuko naje mfise umukuru hejuru yanje, nta mukuru rero abuze mukuru we ubu mu gihugu cyacu. Yerekana yuko twamaze gushika mu gihugu cy'Imana, tucubake rero kugira Imana ntizisubire kutuvuma. Turavye kahise kashike Abanyisirayeli, igihe cyose nirengagiza Imana ntiyigeze ireka kubahana. Nimubabazwe n'ivyadushikiye ngo bihave bibaboha bitume dusubira mu vyaha kandi twari twabipfuye. Nimwibuke igihe Musa yaragiye ku musozi wa Sinayi kugira ngo Imana imuhe amategeko bagenderako. Burya Imana yabahaye kuko bariko baragumuka batubure kugira ngo abahe amategeko ngenderwako. Musa atevye gatoyi gusa yasanze bamaze kubaza ishuri ngo ni Imana. Atevye gatoyi ngo yatevye ngo reka rero ngo twibazire ishuri. Muze murabisoma kugira ngo mutegere neza igihugu turimo ni igihugu twamaze kwegurira Imana ni cyayo. Musomye mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 32 kigabane cya 32 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 10 niho muca mubona ibyashikiye Abanyisirayeli. Imana yagize iki? Yarabahana. Nimwibuke Musa yabajije Aroni ati abo bantu bagukoreye iki gushikaho bakwegera ayo mahano ukabashyira muri icyo cyaha bakabaza ishuri ngo ni Imana yabo bakuye mu Misiri. Imana rero niho yavuga iti ngira ndabahane. Musa arasaba ikigongo mugabo Imana iravuga iti mubanza kwicana hagati yabo. Imana iciye ibwira Musa ahamagare Abalewi atumwe wese nahagatire inkota yiwe ace yica mwene wabo inshuti yiwe. Mubisome muri Kuvayo 32 iki kigabane kiravuga neza. Hanyuma baragenda barabica. Ni murabitashikiye Burundi twaribagiye Imana natwe twibere mu byaha. Abarundi abavukanye twaramaranye turicana, none bitaniye nabo bamaranye hagati yabo. Kuko Imana ikibabwisha ko Imana ricarira kubarumbira kubera ngo umwe wese ngo nimiburi yishe mwene wabo yishe inshuti yiwe. No mu Burundi rero twibagiye Imana hajya haraje igihano gikomeye, umwe wese yica mwene wabo yica inshuti, kuko mu Burundi turi umuryango umwe w'Abarundi kuko tuvuga ururimi rumwe, turabana twese, ntidushobora kuvana ko bikunde. Mugabo ingene twiciye n'imice tukita Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa, byerekana ko twari twamaze kuva ku Mana turibagira umuntu wayo. Twebwe rero natwe tumaze ko twamaze kugaruka twame iminsi yose turemye. Murumva bo bararindiriye Musa kwashika barabura, bacabaza
baca bacura ishuri. Twebwe rero natwe twabe dufise umutima tuzi yuko Imana itubona uko bigenda kose. Ega natwe hariho abavuga ngo ko umukuru w'igihugu ngo ntamubona, ngo reka nikorere ibyo nshaka ncumura uko nshaka ntambona. Mumenye yuko Imana yo ibikubona, kuko hariho ababivuga ngo umukuru w'igihugu ntazohatambikiza hose ngo hashobore, ngo ibyo atazobona ntituzobimubwira. Kurya Musa nawe bavuze bati Musa si hari batari hari kwibazire ishure y'indi Mana. Hanyuma Imana murumva ingene yabagiriye, ntitwikwegere ayo mahano. Umwe wese namenye twitegeka burundu ni Imana iri hejuru yacu. Uzosiga amaso y'abantu muga amaso y'Imana uzoyasiga kandi izoguhana. Ivyo twame tubizi iminsi yose. Hariho n'abandi bagiye barashikirwa n'ingorane ahantu babwira indongozi cane cane. Hariho ivyo nabonye bavuga ngo abantu baharanira ngo ivyicaro mu butegetsi. Muze murabe umwamire Yeroboamu muravye mu gitabo ca mbere c'abami igihe ca 12 kuva ku 20 ku murongo wa 25 gushika ku 28 no ku gice ca 14 kuva ku murongo w'indwi gushika ku 11. Yeroboamu yatinye yuko Rehobowamu umuhungu wa Salomo azohava munyaga abantu Imana arabamuhaye kubera bamanuka bagiye gusenga i Yerusalemu. Hanyuma Yeroboamu acafata ingingo ngo abantu bakumye bagenda bazohava bamva ko ubwami bwanje we bugiye. Acafata ingingo nawe y'ukubaza ibishori bibiri arabicura, acava mu Imana yanyu nimuze gusubire hariya kugira ngo ubutegetsi buze bumuveko. Imana yabwije ukuri, yavyemeye. Ubwo nyene yaciye imwerekana umunsi yaja guhereza inkuka kuri ivyo bimana ivyo bishori yabaje. Ubwo nyene murazi ko haciye hahaza umukozi w'Imana amubwira ati wewe ugiye kubona amahano. Hanyuma agize ngo agira rero akanyarigabo ukuboko kwiwe guca kunyunyukira aho nyene ngo ariko akwanira bwa bwami bwiwe. Rero indongozi ntimute ijambo ry'Imana ngo muriko murondera bwa bukuru bwanyu, mugume mu ijambo ry'Imana. Sinogenda ivyo ntibabwiye kuko Imana twamaze kuyiha ikibanza ca mbere muri iki gihugu cacu. Iyo rero twayihaye ikibanza ca mbere niyitugaba ntihagire uzova mu Imana nibona. Kandi ingorane bitera ni uko umuntu ashobora kugwa mu ngorero z'icaha cakozwe n'abandi bakora. Mwumvise vyabaye imiryango yabo yose isi yarasamira bamira, none abana bari bakoze bagiye kuzira ko abakuru babo bononye bakaja kubiri n'ijambo ry'Imana. Aho rero nico gitonda ariko kugira dukomeze ubumwe bwacu, indongozi koko ziri indongozi z'intunganiro. Namwe nico kimwe abenegihugu nabo bamenye yuko hariho Imana igaba byose mu Burundi, mugabo hariho n'abarongozi hagati y'Imana n'abenegihugu. Nabo bamenye kugamburuka, kuko batagamburukiye uburongozi naho nyene tugaruka hahandi. Tumenye rero twese tugumeze kumuzirikani ko atamukuru abura mukuru we. Ntuvuge ngo wabakuru ntibariko barambona, umenye yuko Imana ikubona. Mukundere Imana, muyubahirize, nayo izotugirira neza. Kubera umwanya tudafise muremure cyane, nagira ndababwire yuko natwe abarundi burya turafise isezerano. Iryo sezerano muze mwame murisoma kandi mugume murikurikiza. Ni isezerano ryahawe sogokuru wacu Nkurunziza, hanyuma ararisigarana. Iryo sezerano riri mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe 28 kuva ku karongo ka mbere gushika ku
ka 14. Ndabasavye muze mwabimuza murarisoma, n'isezerano Imana yamubwiye neza yuko abarundi twaguma dukurikira amabwirizwa yayo, tugakurikira inzira yayo yuko Imana izoduhezagira. Rero Imana yaraduhaye igihugu ciza, iduha kiri n'itunga, mugabo duhirahiye tukaja kure y'amategeko y'Imana, ubwo nyene tukadusubira inyuma. Niyo ngorane twagize iyo myaka yose Burundi bwaciyemo. None rero nitwumva iryo sezerano tukarikurikiza, ndabamenyesheje neza yuko Uburundi twamaze ubu gushika muri ca gihugu Imana yasezeranira abarundi, igihugu c'amata n'ubuki. Dupfe gukurikiza gusa amasezerano y'Imana, ivyo dutegeka tubikurikize, ibindi tuzorima twimbure. Kandi muramaze kubibona yuko inzara yahora idufata mu myaka yahera, ubu murabona ingene igenda igumi yigira. Abarundi murabona ko bariko baraduga mu buzima bwabo, ntidusubire inyuma. Rero nivyo barakunda kuvuga nti ntuzure kure iciza wafashe.